inyuma yaho umukuru w'igihugu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye agirishije umwiherero abagize leta y'u Burundi ariyo leta mvyeyi kandi leta nkozi kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 28 mu kakaro umwaka w'2020 umushikiranganje w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije Dr Dogide Rurema yagiranye umwiherero n'abayobozi bakuru hamwe n'abayobozi n'abajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara no mu makomine abo nabo bakaba ari bamwe bitwa abagoronome b'amakomine hamwe n'abavuzi b'ibitungwa bo mu ntara no mu makomine yose agize igihugu c'u Burundi. Uwo mwiherero ukaba wabereye ku biro by'ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije biri Igitega umugwa mukuru wa politike w'igihugu c'u Burundi. Mu ijambo ryiwe umushikiranganje yamenyesheje abanditsi n'abamenyesha makuru ko intumbero y'uwo mwiherero ko kwari kugira ngo abasigurire icari co leta mvyeyi kandi leta nkozi, agahamagarira umwe wese ari mu gisata c'uburimyi ubworozi n'ibidukikije ko ategerezwa guhindura ingendo mu ntumbero yo gushira mu ngiro umugambi wa leta yuko itegerezwa kubera umuvyeyi abene gihugu no gukora kugira ngo umurundi wese aronke ishafungura kandi umufuko w'umurundi wese uronke amafaranga. Duhejeje kugira inama n'abayobozi bakuru mushikiranganje mu bisata bitandukanye bajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara eka mbere n'abagoronome bo mu makomine hamwe n'abaganga b'ibitungwa bakorera mu ntara no mu makomine. Icambere twashaka gusubira kubasigurira icarico leta mvyeyi kandi leta nkozi. Leta mvyeyi kuko igiye kwitaho neza y'abene gihugu nkako ryavuga ati umuvyeyi afungura iyo abana bamaze gufungura no kuvuga ko ari kwitaho abene gihugu. Leta nkozi ni hamwe twishikira ku kivi tukaraba imyitwarariko y'abene gihugu tutari mu biro ariko turi ku kivi. Ibyo rero bikazokorwa twisunze yuko ibintu by'ibiturire no kunyonyeza itunga ry'igihugu bihagarikwa aho byoba binugwanugwa. Ikindi rero ca kabiri kwari kubabwira ati muri yo leta mvyeyi na leta nkozi ibintu kugira ngo bikoreke neza tutegerezwa kuhindura ingendo. Bwa mbere no kuraba ikibanza umwe wese arimo icari karakora, mbega ko twebwe tujejwe kugwiza umwimbu kubungabunga kuwutunganya hanyuma tukawuhereza ubushikiranganje bujejwe rudandaza kugira ngo babironderera amasoko. Mbega ikibanza cumwe wese muri buno bushikiranganje bwacu muri urwo ruhara nikiye? Dusanze hariho abariko barakora bicaye ataco bariko baramara tubamenye tubashira iruhande. Ca kabiri nuko tugiye gushira imbere amakoperative nk'inkingi y'iterambere mu kugwiza umwimbu. Aha naho imyitwarariko myinshi usangayo ni ifumbire, imbuto ziza kugiye cangwe ziza zikwiye. Twabwiye yuko ntagiro dusanga ariko ari doga. Imirima tuzosanga itameze neza cangwe ibitungwa tuzosanga bitameze neza bizobazwa abantu bashika ku kivi aho kwama bibarizwa hejuru. Ikindi tugiye guhindura ko ingingo tugiye gushiraho amazu abagoronome makomine ayo mazazo bari mu ikomine abavura ibitungwa abajejwe imiti y'ibitungwa n'ibitegwa bazokoreramo kujya umwene gihugu agwaye amenya aho yitura kuri centre de santé cyangwa ku bitaro kwivurizayo n'abene gihugu bamenye ko ubu bazoba bafise aho bitura
ku kigo kizwi mu ikomine kibafasha. Ikindi nyamukuru nuko mu ntara buri ntara imwe tugiye kuhashira imirima y'akarorero itari munsi y'hegitari 10 kandi tugiye kuhashira ubwororero bw'inkoko n'ingurube bitari munsi ikibanza kimwe cyose kizoba kirimo nk'ingurube n'inkoko zitari munsi y'ibihumbi 2. Aha rero kwari kugira ngo babyumve, hari ibijanye n'ibidukikije kugira ngo tureke konona ibidukikije, na cyane hamwe turiko turakora imikaratusi turashire imigano n'ibindi biti bifitiye akamaro amagara y'abantu, ibitegwa hamwe n'ibitungwa. Ngibi muri majambo mu makuru byo twagiye turaganira, hari ibyabatangaje ariko twabwiye tuti none ko mu myonga bavuga ngo nzoshobora kuyitunganya abantu bakagira amakenga ikabatunganijwe neza, mu mikobiko twatubona aho babishoboye, tukaba tuvuye mu Giheta hamwe n'Ikarusi twatwarabonye ko abene gihugu basigaye bavomera no ku mitumba, hari imirima imeze neza muci. None ivyo byo tunanira hehe? Tugiye dusezeranye rero yuko mu mezi 6 tuzogira umwirimburo w'ingene kimwe cyose kizoba cashizwe mu ngiro.